ibarabara rya 12 muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bashaka kwihanira abanyagihugu babiri bavuga ko bafise amamuko mu gihugu kibanyi ca Kongo, bakaba babagiriza kwiba ibihimba vyirondoka ku bagabo bane bariko barakora imiduga ku nimero 17 kuri iryo barabara. Inyuma yo kubaramutsa bagakorana mu ntoke, umwe muri abo bagirizwa hakaba yakomerekejwe cyane. Tukaba twongeye kubaramutsa kuri Kidingi Comedy, umusesanguzi akaba ari yo makuru turiko turazana yiriwe avugwa mu gihugu c'u Burundi kandi byiriwe biraboneka ku mbuga ngurukanabumenyi social media, bikaba ari ibintu byiriwe biteza uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura. Bencuti muvyeyi, umukobwa, umusore, mwigeme, kitso ariwe wese, abarundi, abatanzania, abanyarwanda, abakongomani, abari Dubai, Amerika, eka waba umuzungu canke umwirabure ho herereye hose, amakuru arakuraba. Wewe ico usabwa daba ukurikirane nge twumvirize abenegihugu ico bariko baravuga kwa makuru. Babaje cyane, twari dukeneye kubafata tukabahana tukabakubita kubera ko baje inyankiriza Burundi ejo hirya ejo nta miryango yindi tuzosubira kuronka. Mufata umuntu akoze ikibi mukaca mumushira hagati bakamuha indero n'undi munsi ibizosubira. Umuntu mwene wa afashwe kiraza kuba aragenda kwinderezwa, none uko utungane buca mumukingira gute kandi ariko arahumvya igihugu. Byari bikenewe ko mubarekura mukabareka abapolisi bakareka abantu tukabakubita tukabahana no kubica tukabica kuko nabo bariko barica. Icyo mbona inyamiramabi dufasha kugira ngo abo bantu babakure ngaha hantu mu gihugu cacu kugira tubone kugira amahoro ngaha mu gihugu cacu. Iyi nkuru akaba ariyo twagiye tuza turabona ku mbuga ngurukanabumenyi, tukaba duhejeje kumviriza amwe mu majwi y'abenegihugu bo ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu Buyenzi kwibarabara rya 12 yuko hari abagabo bane bariko barakora imodokari, akaza umuntu akabaramutsa nabo bakamwikeka bakaramukanya, ariko umugabo umwe muri abo akaba nawe yaciye araba ubuzima bwiwe canke igitsina ciwiwe, agasanga ca gitsina ciwiwe ntaco bakikiriho, bagaca bafatana. Amwe mu bene gihugu bakavuga yuko bagizeho bomwihereje abapolisi canke inyamiramabi zikaba arizo zaje gutabara zumvishije iyi nkuru canke uko biko biragenda. Ariko amakuru twatohoje neza bakavuga yuko byoba byahereye muri kaminuza, ariko iyo kaminuza umuyobozi wayo akavuga yuko iyi nkuru atariyo, hamwe bakavuga yuko byoba ari byo, ariko mu nyuma niko rero ko cahaza gusasanirwa iyi nkuru. Abagabo bane bariko barakora imodokari bakabura ibitsina byabo. Mbega izi ngorane tuzozikizwa n'iki? Aba bantu mbe ari umuhero wabushitse? Wewe udukurikirana uri Tanzania, uri mu Buganda, uri mu Rwanda, ahantu hose wewe wabura umukobwa canke wabura umuhungu kwisi, wabura umumama, ibi bintu we birakuraba. We kandi subscribers tubana umunsi kuwundi, unasharinga na partage iyi nkuru abantu bakomeze bayibona. Ega basha, ibi bintu bimeze gute? Ingeshiremo namwe mwumvirize amwe mu mashusho yabo bagiye barafata y'ibyo bagiye barakora. Abanagenda abantu batwara amazi y'abantu. Kuri kota mu Buyenzi. Thank you.
Aya akaba ariyo mashusho nabashije kubona ukuntu yuko umugabo yafashe ubuzima bw'undi mugabo mugenzi we arabunyuruza aramuramuca mu ntoke. Uwo mugabo mugenzi we nawe asanga ubuzima bw'ibanga bwamaze kugenda. Mbe basha ibi bintu turiko tukomeza tubona ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bigakomeza biteza umugumuko mu gihugu. Mbe tuza kubikizwa nande? Abajejwe intwaro boba babivuga kwiki? Tukabona yuko twabashije kubona amakuru bakavuga yuko bagiye kubaza abajejwe intwaro, bakavuga yuko ibyo bintu atavyo baramenya nabo babibona ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko bagiye gufata umwanzuro wo kuraba ukuntu bimeze bakazotanga amakuru ameze neza. Hakaba hariho umushefu umwe akayavuze ati genda mu gipolisi mubaze aya makuru mwumve. Inyamiramabi canke imbangukiragutabara aribo abapolisi bakavuga yuko ibi bintu nabo nyene batabizi ko babonye vyiyadukiza. Mbe basha aya makuru yoba ariyo yo gufata wewe uri umugabo canke ugatwara ubuzima bw'umuntu, wewe woba ubujana he canke bwawuvahe? Ariko ikindi naco kiriko kiravugwa bakavuga yuko ari abakongomani bazanye ibi bintu baba bahungiye ngaha mu Burundi. Mbe basha wewe udukurikira niki wewe wotangaza canke nawe wovuga? Mbe basha nibiki nawe wovuga ngaha kuri video canke izi nkuru ziko zicana ko ngaha ku rubuga? Tukaba dufise amakuru yizewe y'abagabo bashika 70 guhera uyu mwanya bose ubu atabitsina bafise. Mbega ibi bintu byobandanya hamwe nk'umwaka wose ngaha mu Burundi hoba hariho umuntu yabagisigaranye ibitsina? Mbega ko coronavirus canke covid-19 yaje ngaha mu Burundi tukayikira, iyi ngwara yoyo tuzoyikira gute? Ariko hakaba hariho abahinga bakaba aribo bari kubariga tekinoloji y'ukuntu iyi ngwara yo hagarara. Ukavuga yuko ufata igikwashu ukacambara n'akanyangari, ariko ibintu akaba ari byo gupfufaza, akaba ari amakuru y'abantu canke urukurukuru mu Kirundi. Abagabo 70 bose bakaba bamaze kuhasiga ubuzima, atanu mwarapfa, ariko basa n'abahasize ubuzima atagitsina bafise. Amashusho yabo twabashije kuyaronka y'abagabo atabitsina bafise canke batwawe ibitsina byabo, ariko ntitwashizemo twarose amavideo y'abantu bagiye barakora ayo mabara. Oya wamuhungu barazimaze ndakezi bagoma baticha ashindikiri barazimaze hasi ayo nabo mando nkabazi none nkumva kaje ko bazi. Aya akaba ariyo majwi yabashije kuva mu bene gihugu bari bashitse aho hantu n'abafashe amavideo n'amatelefone yabo. Ukabona abo bagabo bari mu turongorongo twubatse bisi akaba aribo bamaze kwakwa ibitsina babashije kumenya mu gisagara ca Bujumbura. Hariho n'ibindi bitigi bitaramenyekana, ariko ikindi tutaramenyekana abigeme turamenya yuko nabo baba batwawe amabere canke ubuzima bwabo. Wewe wamye udutega abiri kanda subscribe kandi ukore na partage naho ubutaha. Ciao ciao.